muhira uzi wisanzuye byose hari muhira ntugira ingorane uyu ni n'umujama w'iwanje uyu ni wazo gufasha kugira umenyere quartier kugira ubone inzira abantu be areze n'amashuri y'iwawe gusa abantu nabo ngesha kushira bitwaje mu nzumana yego kandi rero urabona ibintu byo mu muji ubeseriye ntuze wishinga marigara uzura abagenzi ugira gira uzura abagenzi ugira nyira abagenzi batomoa Oje sina nk'abagenzi urose umugenzi muramuzana mutembera muramukanya mutemberanira ugapana ingeso mbi nuko nyene na mama yari yampanuye kabisa ndazi sinzokumara amazi. Okay sawa tuje mu nzira nakwereka icyuma cawe Uri mushasha nga? Niho nkihagera mina jejo mejo. Bashe siporo bari nga? Oya yagiye ku kazi. Yo nashaka nize flash we. Flash? Shaje rero sinomenya hana yabika kuko sindamenya neza ibintu vyiwe. Niho nkihagera kwera uraza kugaruka niyazi. Yo ndababaye kwera. None nta kundi basi ndaza kugaruka. Nta kibazo uraza kugaruka niyava ku kazi ndaza uraza kumusanga. Ah, sawa bye. Iyo safi masa ni wewe uko magara muhira ntaruja gutembera vye icyo nikundira kuguma muhira nibizi alonzo uvuze mwe n'igisagara gute datembera kuko n'abajamuro n'abagenzi nivyo bro ntatembera uyu muji uragutse mani bisaba kuza abatemberamwe umenyanye n'abagenzi ndemo ndavuga ati ngo naba mu muji utazi tanawunze kibazo nye Uzo turatembera we ibareze turatembera wisanzwe Abo rero espoir reka ndabikora papi gende gutembera muri ville uhabone ubone umuji uragutse wewe mujana mujana kumutembereza ewana wera ushema para tugende kweli ngo
Papi. God. Sheri. Mambo vipi? Urameze neza? Yego sha. Warabuze ibaze. Ivyo bigiririye. Ntavyo kubura kweri. Warabuze waragiye urabura sha. Gato ntangora guhiga igisagara cose. Ya umuji uragutse. Ngaba hari igihe ukubana mutoyi. Wambe urangyohera. Uragutse mu gukabura ukipoteza ibaze shana. Ubabaze reko ntahangayika renda kuvuga. Ahubwo na jewe mfise icyo nyine iyo ngorane yuko tubana nyine nta kundi. Papi we umuhungu yari yagiye. she turamana kweri sinzi wingene mu Cyane no kunyihisha twapfuye. Nta kintu kimwe twafepemo. Turi kumwe. Nugira amakenga kweri. Ashi. Yanjye nangiye ngaho ivuga toye. We comoka nta ngorane. We safi. Popo. Bro, ko mbonye akwamukije ngo papiyo. Arakuzi uwo mudemu? je nama ndamubona zamuhira ngo gutira ngo amaflashe numvise ngo mubanyi wacu ahubwo je birantangaje aho sinari nzi ko muzinanye. Bro, uwo mudemu nuwa ngaha nyene muri kariti. Nuwa ngaha muri kariti ejo bundi nagiye numva inkuru agenda avuga mu bantu twakundana man. Jamais nta kundo bahaye hagitanje nawe. Ko mbonye muramukanya nere nk'abantu musanzwe. Abanyamuji niko bameze. Abanyamuji niko bameze mu kuramukanya nyene. Amufise imico. Pandi mico mpibi oya. Si mico mbi niko bameze. Ahubwo nagenda tanga ukuntu akubwiye abavuze ngo papiyo. Atangaye gose. Muhira yamahazi. Naho nyene yacakumenyera. Okay. Nije kweri. Chamanireka rero twandanye turanyerekana handi rema amasaha atakiri kare. Mani reka ndakwereke. Reka ndakwereke nta bundi buhinga mbona tumaduhura n'ibintu bikomakomeye. Yego. Nyerekera kweri. Ewa. Yoha super. Wa muhungu wahungu. Uri gutera ivyuba. Ni sport bisanzwe pe. Yacho ivyo madimi sishanda kubanda ndakubura kumbura ubere mu vyuba. Ni sport ubura. Zatari wo matarisiza gute. Ni sport Ngenda bisanzwe. ya bizokwica mungu vyari biremereye gufu. Ibintu bibiri bisanzwe ni sport bisanzwe. Kwa kuvuga kweli gufitiye ko. Oya reka. Bamutinga none. Aka nakazi kanisa. Hewe nako madimi sinakunda ndakubura. Akazi. Narakura ndaryasanga hagahunga muhiri wanyu mbana Ni petit frère. Ni petit frère. Yaje ku ishuri. Mana yaje. Yakazi ubu nkora nkora igitondo n'umwana. Papiyo. Wamubona mubwire nguyu. Ndimuka sport. Supri. Tega uri cyuma no. Tega icyuma. Mani, watu tera icyuma no. Terura turabe. Uramwigisha buke. Ya! Sinabwiye suko nabi. Wait. Shawuza pada. Banzu dimisosi, banzu fungure. Uyu mujaba nase ndayifise no hejuru. Ibazira irakurera kuduha. Hama ngo ni petit frère uri kuramenya reka nganuko araciga kubera ko gatumbura zari yahinga banza ajya hagura inga ndafungura nawo muhuriye wara nambari ko kwezi munasa nta nagato naminge nangane ngene yose urabara ngene ungana uri boga kunkonesereza mu buhinde nangana wa ikirayije ya mu no muri kaise sinibaza nuko nyerangana gusa nuko nyene aya nzova indi ntaje mu gisagara no mukobwa ko maze imisi mbona za kuraba no wahe ntuze ko umubanyi wacu wapi ntavyo narinzi n'umubanyi wacu vema abimenya gutega shahu ndo umubanyi wanyu pe
ajuzo uri turamwakira neza mufasha nk'umubanyi nta kibazo unanzimana disi amazi kweri ndazi nabonye ariyo agwiriye hano amazi mpiwacu igomba muri dushe muri twende hanze mu gikona amarobine ariyo amazi ngashobora azokuzimana azoraba aho muri frigo zavyahe tuzofigena kwibotike ukoresha uzofumbanira ntayo amazi ubasha ndiko ndiho ne flash ngano flash flash uyikoze ngomujokora filime sha muhira sikari rungu nawa bakuru banje bose barigiriye nde papi da flash kumengo iraikwe muri shambo ngani sine Ketwaza kwiraba icumenga twayigwijeho nyene kira iforsho nje kuyiza uzo gucugenda uyimurabira umutiza rero yite ndumye nta mwanya mfise wo kuguma ngaha ndabona muri mu vyuma je simba n'ivyo mucuzo mari n'ugorora umubiri nyene bisanzwe oya mani bizokwica wewe namana kwaye n'unyumvi bizokurangiza ese n'ivyo vyuma ni mukeye gusa kandi vya misi yose après midi none ufite gahunda yabaye après midi ari weekend uyu munsi nashaka kuruhuka vraiment araza kunjana ngure na moya basi turavyiga sware mbanje kuruhuka ucumpenda ko atari telefone nifitiye nuko nyene bimeze ucumpenda oya kubandi ngaho uraza kundaba ntangora ubona kuri sawa umungu wanyu yateje azaniye iyo flash tugaye ningiye anya ukuntu kizubaza ukuntu mwakarayiba Abdul Niko mwe musi kandi muzi ko dutaha hantu twe ntuzi ko dusohoka twiruka nkaga tuba twahweye mukaca musiga kandi muzi ko dutaha inzara nimbi umungo ko ari ryambere ndamubonye wamukwiye he uwo n'umunyeshure mushasha nyene atanguye yindi wenyeka waho dance ntonda misi yose uja mu profe yari yatebesheje uno musi gutaha saa 9 rero byenda byanka kubi ewa je ndankumwigisha dutevyayo gofuma basi dutaha saa 8 saa 9 wewe none sishure reka shareka be ntazi ko dusonza twebwe ugituma mushyigikira abakobwa ntibasonza n'ingoga nk'aba kubera urumva rero ntituri abantu rero turabizi abahungu kwari ntitwihagarara kinzara igufashe nyene urakubitwa twe natwe rero ca bigenda gute muri hari ukuntu mwiteke okay rero misi turi budikiriye rero urumva rero turuzuye rero urumva kidusonza abakobwa mufise kwihangana gukomeye kandi mwewe ndabona uranashitse je nyene ndashitse naho nyene munsizi Emwe bye rero nitutosubira mwakoze kumperekeza sawa sawa bye cyo mukobwa none kuje nanje burya umengano bwa mbere ndamubonye ne wareka kumubona ubwa mbere gute kandi uri umushashi wowe mani umujama wanje kweli abanyamujini mwahagaze neza abo bana bo mu muji feti yanyu atari kweli ndabona ukuntu kandi umengo wamwemeye oya ntabwo we ntunzi Jija sinomwiteze wenda kuzisha feti yangu we nubaho kuva kera hose nakubona we kukunda abana ubwisanga wamene reka rero ngiye nshikeho we turaza gusubira badaye turabijya tede man we power Man, uzi yuko wewe unamuji wamenyereye gose abantu aho ngiye hose wana ngo papiyo papie wowe kweri ndahazi ntano nozimirira kweri mani wahamenyereye sana atari tari kweri najaba ushaka kuvuma kweri muno muji kandi je nabatanguye oya jewe muri make ahantu henshi ngeze abantu benshi baramenyera ko sinzi kubana nabi niyo mpamvu rero niyo mpamvu shani atari kweri kuraje bro yego so man urazi wa mukobwa Kivine uramwibuka ndamuzi man nda wawe ndiwambwira nyine ngo agukunda butamukunda yego jewe bana nsigaye ndamwumva mu bitego ndamukunda sana reka bro usigaye ukunda keke sana man uraje jewe ujya kweri ntakira ko yacu y'urukundo
we rero fatiraho kweri fatiraho nta burofa jewe kweri nzobimubwira ikihabi cyobaye Ewana genda uyisekure zoyana isikera rega genda uyisekure Nimubwira mwiza. urya mwana ameze neza wewe mwegamani ntibyo wape biduteranya wewe ni nabanje nebijya naje kubikubwira kugira numve nyine yuko ari byo mukundana cyane we mudakundana nakubwiye urya jewe ntidukundana kese wewe gusa amajambo bavuga mu bantu giye wape awa ntawenzi ntari yego nje nzigeragereza kweri Ewana we ko rumuti wari waduhevye none abishare kareka bari mu tuntu twinshi reka mina sigenda ijenye uryoheba n'umubagenzi kweri filime iki no sinaje ngakubasaba flash nako ndaba film baniko ndaba amafilme izo filime rero ziryoshe akwa sipaye n'umubato yafatishije filime nkunda naseze neza nayikunda ni biki akamwe mbonye nagenda gukora gashaka tuba twaciye muri byinshi mu bikorwa muri usanga nyene umuntu yacafuye ni ngaho nyene ndi ngaha ndi umunyene niho ni college kandi urigije nahinda bukine natembera umubikira ziyo atali ariko nyene ukuntu wagute imisi sinzi ngene mbisigaye ndakubona kweri je naronze nabaye munini cyane byagenze gute oya sikuvuga ivyo nyine hari ukundi kuntu amaso yanjye ariko arakunyene none nyene kuvuga none wakuvuga cyangwa abantu mengo hecegera hino vuga mane nukuze mbwira umbona gute turabona tumaze iminsi tuganira ndasanga natwa nakumenyereye cyane yego kuva nagira ngaha muri kariti ndi bakobwa bose ndababona bikaba bisanzwe ariko mugaye iyo mbonye we sinzi ko umaze kubibona niyuzuye kenshi ngaha no mu biganiro byanyu nkaba ndimo na grand frere nsanga ntabyitayemo kubera nyine mba numva ijwi ryanjye ndayikunda ukunda ijwi ryanje arakana none nakuririmbira tata we ijwi ryanje urikunda gute kano cyansinziye okay nzoza ndakuvugisha ni bisanzwe nta birenze nyambuka ukeneye ko ndakuvunda wumva ijwi ryanje nzoza buri gihe ndakuraba ndagutera inkuru nta birenze kwese sico nashaka ushaka sa no nakome ukunda nde jewe ngo vyaje gute rero navyisanzemo man rero jewe ibintu by'urukundo kweraho ashi fise uwo nabihaye ukeneye ko tuba bajama sava atabujama ubireke urukundo fise uwo dukundana asha ntacyo ntabwo biruko sincitse intege yazi n'ikindi gihe bizoshika hari abahungu bakunda kubabazanya ugasanga wapi nubona bagufata nabi bizire nta kibazo yo ntiyofite nabi gute reka nta makuru ufise yofata nabi gute tumaranye igihe kinini turazinanye turahuza muri byose arankunda aranyubaha ndamubaha nanjye ibintu nk'ibyo sinumva nyene yuko vyokwanga kandi naho vyokwanga vraiment sorry sawa rero je ndagiye zo kumara mu tespoir kera yaje kubaraba ngiye kubandanya ariyo ni filime nabonye imwe yitwa Mahitamo yo iraryoshe sana tutosubira Mahitamo nyine nawe ndayumva iyo filime barayivuga ngo irarenze yo kikuragitse ahubwo bayi ahantu hanyu kwera hasigaye hatagase mwarasize irindi rangi niwe nguko waheruka ngaha kera gashahu no musere nanasivye kwishure vyagenze gute
sinzi kweri kandi wowe ukunda ishuri je nawe nyume ngo urakunda ishuri ntibigera usiba ntatu no musi byangoye nanje nasiye no musi byagenze gute we ntuzi kujya mwigisha biriko aradutebesha uje mbonye umuntu adutebesha nca ntaka uca wisibi ndumva umeze fresh ewana je kweri ndaho ndashima nyene gusa ndaza we ndumva kumengo situation ntazi ndaza kubaza wa mujama wanje ahubwo nyene ujya mu ngoro mugenzi wawe ni mujama wanje kweri ntuzi ko twiga murigana none je rero sigaye maze imisi yenda mubona ukundi kuntu mubona gute gasha ni umubaju nyene ukuntu yaravyushe oya nyene naramukunze uramupofoza ntubwire ako shaje warase kunkunda warase kunkunda nega shantu ibintu by'urukundo akora amanyanga biragoye kweri yego shana mukunze nyene ikibazo nyene nuko nyene je ndamutinya uramutinya ndamutinya nyene karonda mugu ewana ngerageze ndabahuze mugabo uzokora umuti uzocora we nta kibazo rero ufite ikibazo c'amahera sawa we ntubwire ikibazo c'amahera je gusonye n'umumenye nyene kuko je naramukunze je ko uzocora nta kibazo ahubwo wewe ko warogere kanje kuraba kamara That's good. Safi kweli ndashima. Ndashima kweli. Weho none ibintu bitanu. Jenny bonda. Ibintu nyone. Ndabona ko usigaye utagase. Hasha. Utagase kwese nka kera. Reka. Hewe ndagutera inkuru rero wa mugenzi wa papier sasa. Yishire ku ntebe y'imbere ngo je ngaze kundraka. Uribaza. Ubona ningene kare. Undabire ngo harankunda ngo yama yambonye iki n'inkingi kweli uribaza bravo uribaza natunze nduma n'abakabye reka ko karabimbwira ndumiko kije ngo harankunda ndakunda nk'uwo ibaza bravo reka nkubwire keke iyo story imbere amasori ya mbere anjoheye cyane gose kube ni sawa nyene kandi mwoberana Jana pepe tuberana. Uja muhungu ni sawa mwana wewe ntangorane. Kubera God urabizi ni wa muhungu nkunda. None urabizi nakugondera. Reka nkubwire. Wewe fataja nyene. Ahubwo mbeje ndiko ndigira. Siko? Ndiko ndigira yego. Fataja nyene. Ndiko ndigira. Sina mukunda je nkunda wewe. Uja muhungu yamaze gukunda ni sawa. Siko? Aya kwe. Haja alifataja nyene. Wewe kuva kanko ngati je ndafise umuntu dukundana. Siko? We niyo mpamvu ajanye ntajya mani shimwe hago atombaye gose oyaji jembe danigiriye nako ewana bowa mugawe we gadi nakumira dad mani shimwe ndakuronse uyu munsi kweli maze imisi ndakurondera nabuze kweli ariko yana umunsi mani shimwe ahubwo wahora he Jemba ninganye muri vi. Wapi nje wandondeye gute umuntu untoreje we ko namandi muhira no kwishuri nasohoka nkasanga urahise cyangwa jewe nagenda wowe niwe kenshi usigaho nyene kwishure sabana hatari niko muganda bona urabekwa sana ntumbari sasa waje ni bisanzwe hama kweli je ko narinda kukumbuye sana jewe birarenze gusa kandi ituma nagusabye ko twohurana urabona bimenyese nk'ibisanzwe nko twahora tumenyana duhurira ku ishuri n'ahandi nuko hari ikintu nifuza kukubwira maranye igihe kingoye ku mutima muri make urabona iminsi twagendanye turaba abagenzi nyene hari ukuntu byatumye nguma ndakwiyumvamo birenze asanga nyine ndyamye nguma numva ugaruka mu mutwe kenshi nyene nguma nibonera yasho yawe vugaye ibyo jambo none rivuge ndagukunda ntumbari seri yawe ntumbeshe ko suruhenda waje sinigira mbeshe sinzi gukinisha imitima y'abantu iyo nakunze
ukanyemerera ukankunda turajyana muri make sinzi kuzimya urumuri wamaze gucana niyo kumenya ngo sindakwizera basi naho utawunyizera cyane nyizera gatoya nk'umwanya basi naho hoba ari umunsi umwe gusa ndazi uzoba umaze kubona ntanga chance imwe gusa nta kibazo naho cyoba igice cy'ishanse itakwiye ishanse nta na kimwe sawa reka je basi genda guha iyo chance kuko nari nsanzwe atano dukundana nifitiye bikaba sidaguha iyo chance urakoze cyane ewana uyu munsi umwanzi nza kurarana ibirato mbari nishimiye kuburyo utawukunda sinumva yuko ari wowe uri kurambwira aya majambo gusa ndazi ntuzicuza gituma umpaye umwanya ndazi ntuzokicuza wumve yuko ndagukunda kandi cyane sawa reka tubirindire bitariki jamani ko twari twaburanye sana profile sinzi ibintu bihaca kwera jere umva mba ndi sikuru mvayo mwiporeza ariko we ni waranampivye n'ikinampiti yawe birumvikana jere umva niyumvira kenshi kuba uri mwikayi oya yego kwera ntararuhuka uvuze uruhutse no tanaza gutera inkuru ari bimane ajya ntubona ko ari yungu ntari bikwera yego bro ya genda gufitiye inkuru kwera oya reka wewe icyo nicyo nkwemerera mburira bishaje ejo bundi nariko nditemberera nagiye guca anyampura na wa mudemu Kevin wawe ndira tunanjwe gwahawe ubise nawe rero sasa duhuye numva arambwiye ngo ngureka ngo papiyo yaje kumpropose kibiki yaje gupropose hapo bro zimpewe neza wewe zije ku murongo kweri namudema ahubwo nkintu numva ko hari n'umudono kweri ikada gute yego twabyarashitse nyene kandi wabize ko nari nakubwiye ko ndamwemera mugabo nyene nagize kumubwira yantereye nkiyo ngo arakwikundira wewe ngo ni wewe wakunda wenye akunda iga mani yambwiye ko atari kugukunda gusa ahubwo muranakundana ya bro izo ni iziwe atari reka abo wewe nakwerekereye umva mani abanyamuji uzugenda bukebuke ashaka kuremara ikinkuru agaturira ukamengo je ujaracendekana nawe bugende ndafise umwana twibereye kumwe havereka we havereka ye none nkuru nshashye nzaniye wereka we nzozi guhaneza mani nzoce ndanamukwere safi ntari ke ndarindiriye we ndazi kuzana ubuntu gusa ewa ndarindiriye tu sana nzoba ndaraba nawe nzokubwira ndarindiriye nzoba ndaraba chache mani jero mubwire nari ndindiriye ngaha ndabona ntari karaza ingere nce mbandi katira miste nyene gusa we ntari tuba turizungurukiye afisa andi hano kada Ariburishi juragura urabura birakomeye. Ntuzi umwanya vrema kanya ni gato. Cyangwa muri ya maritere yawe utera ubusuri. Akazi ryari tene sina zitega ntumbona. Mbega wa mu petit frère wari he? Petit frère je nibaza yabujije gato wari karatene. Munakati abarakunda gutembera kamara musi byagenze gute? Oh yamenyereye gisaka ntubizi. Ya dukuranye turago. Ega ukatera ku minsi negatera amenyera aronka n'abajama. Nawe ushaka gutembera. Asha minsi yose nabandi musanga yaro sinaraja sha turatera muri birakomera. Hajya ntari bwamenyesha gati. Uyu apiro. Meze neza. Gute? Keke wadutembereye. Najesha ibazi najetero nahari. Ne papiyo vuye. Aindi ngaho nyine hari nga kumwe n'abajama none sigaye cyabwije pe Ego pe ni sawa ashitse ni sawa mani wambaye agapira keza merci zokampe bazi ya ndagakunda rwose nanje nyene nawe utanga ibintu udakunda nifa kutanga ibintu ukunda ikintu ukunda nico utanga nico bwaba ibaze nzokamunda numva rero nakiwanje nura mwana uranya nkawe kweli oya sindava mukora avuze uragabanya ubumenyi gusa ukuntu
gutembera cyane ibaze Bamenyereye igisagara. ibaze misi sinje ngaha nama ndamusanga mugana musije birantangaje ntabwo kandi Nyine ntabwo urugendo mvutse mukora n'umunsi yabaye cyangwa twari kumwe kuri nanjye yankumuretse abazaba kwepa baja mu bundi cyangwa haja reka guhamoya oya je nzi ko ibintu by'inzoga atari n'ibintu byanje cyane sawa muzogerereza inzoga mwumva inzoga ntabwo sinzinzi nshike muri chambre nyishana we sawa gusa vyiyumvire ako gapira uzokana petit ndamukunda friend ari seri yuko mbona umengo ntari bikweye ari seri yuko nje tamwatsereka ndamwiyegereze yene hasenze no tuyaga hari seri ukuntu kwera gusa je ngitabura kuko abaraje naragapinga ukuntu mugubu bambona nyene ari fresh kwera nzoza nuko atakiboneka nyene abanywa kiyagenge usanga ahantu habona gute mbona vraiment arahabaju ni heza wahiyumviriye gute sanzwe nkunda natire kuva nkiri muto ewana nakinira mu mashyamba kwe ndumva ni byiza kweli nawe uriko wabereye sana uyu munsi urakoze nawe waberesha uno munsi twatwana uruganda rutwambikana rumwe iki ati uruganda rutwambikana rumwe urabona birajyana naje ndabibona so nakuzanira ahantu hatuje nk'uko ubwibera nayo mfite ikibazo kinkomereye nashaka ko tuvugana yego mbaze hariho rero ugiye ukuntu abantu bo ngaha bandemereye yikarita nyine ebana sinzi jewe rero ukomeze mashaka yuko kurinda guhabwa na nyeneko bakubwira ibintu bimeze gute ukuntu bambwiye yuko wewe mu minsi usigaye witwara nabi kubonanye mugabo ku mugoroba siwe bakubonanye sizeri siwe bakubonana saa moya siwe bakubonana saa tatu ebana muri make wikarikiye yose ubafise uko nibaza rero ukungene jewe wambwira ko nkunda hamwe gace wirirwa nkora ibintu nk'ibyo mana yanje ndambaye ibara jewe abantu baranyagiriza urabizi amajambo y'abantu azigenda kunda sheri wanje urabizi mu rukundo rwa babiri ntazobura amajambo jewe ivyo bintu urabizi sinahora nino jewe yama ivyo babimbonye ko ryari babivuze ryari je nivyo nivyo menye nje nicyo kintu cyangwa kumva nzi yuko je nawe turikundanira ariko ugaba wonguba ukakamwora ibintu nk'ibyo kweli aya wapi ntabyo nokora sha n'amajambo nyene y'abantu urabizi hamwe ubinkora wumpemukiye kuko imbere n'inyuma niwe muntu nkunda n'undi muntu nifuza ko sinumva yuko nozopfa ndose n'undi twumva nawe usanga wowe waravyemeye wewe yewe ndakunda nari kubyemera gute nkaca nza kubikubaza gusa nyene ni byiza je sinibipfiriye iyo bimbangamiye ndaza nkabivuga kugira nyene ukuri ndagukure kwa nyene nivyo byiza sha uzi ukuntu ndagukunda sinumvira ko sinzi ko nobaho nsa n'umusangari nanje n'ubuzima nako ndagukunda ndaryohewe rwose cyane uyu munsi naje nyene birandyoheye nyene ukuntu nyugurukiye kuko hariho abandi usanga nyene baciye bavyemereye nyene uko nyene reka tunavyiyoze ariko ndakumbuye ibyo yawe mbari wowe ugarutse gute ko je ntari shaka no kuzoswa kukubona Tukwanze umeze neza. je simeze neza ndakubona Ine ushika umbwira amajana 5 ko ndamukije. kwa nyene we ndakwanga sigaye ndakwanga ukuntu bimenye Nyine wowe ndashaka no kumbona. ego Wala sio fresh. none basi wowe no kubesha basi sinokubesha Kuki utubona ko ndaguha umwanya. Umwanya yanje ko ufata fo. none Umviriza ikintu kimwe ngusaba. Mama higwe rimwe. yiki amahigwe yiki Tube kumwe basi nawe. kumwe gute wowe uribaze yuko urukundo rwawe basi none nakwemera basi Wala please. oyu uribaze yuko wowe nokwemera yuko unkunda Shas. Kunya nanje sinibaza ko binkoreye. Sinibaza ko binkoreye. gentleman ndakunda ntugenda uyi Urazi. Mfasha. iki Nyandikire nimero ngaha. Ndifuza basi yuko igihe kimwe tuzokwikiramwe tukayaga. iyi nimero yanjye kandi ntagishaka no kukumva ntagishaka no kukubona sinshaka kumva sinshaka kubona nyine sikenda kwa Umviriza ndifuza igihe kimwe yuko twokwicara hamwe.
basi Hama nzoza tuganire. nko kuramutsa muhira tuganire dufite byinshi twoganiye umuntu je ntavyo mbona niyo umwanya wose nkurondera none ko dufite byinshi twoganiye Laima umwana mwiza nyandikira nimero Thanks. Ndakwandikira swara. Anje sinayimperutse n'agasiporo burya mutwana. Siporo urabona kese siporo n'umugenzo siporo wifate nk'umugenzo Abo ntuzosubira kugira. oya ajewe ewana ajewe namayo niyo mpamvu ndamagametse sinkigwara bro sinkigwara bidoze mbona nyene nimero yuko nuko yego none man hanze dukuza tuganire jewe Bazo kwe. maze imisi numva ibintu by'amajambo Amajambo igati gasha aba ni quartier yacu kwa Mani. amajambo yo barayafise. ubumvise rero uciyeho rero numva n'ibintu ngira ndahubwire Oya. kankubwire bro maze imisi numva amajambo ahayene mu kake tubamo amajambo y'abantu baravuga cyane ku mukobwa mukundana bitwa Rahma mani maze imisi numva ibijambo byinshi bimuvako abantu bavuga Amuvuga ko ibikigasha bavuga ko ari mwiza nibiko bari mwiza ho ndabizi ko ari mwiza. mani ubwiza bw'abanyamuji we ntabwuzi umviriza ujya mukobwa utagiye buke uzohaba avuga byinshi kuri we kandi si byiza mani uzi ko namubonye bamubonye jo bundi ariko n'umugabo araho waharugura ibaza urugabo papiyo waje muji gukora iki waje kwishuri Aje kwiga kweri mugamana. Abantu ndamaze kubamenya nabone barateranya rimwe na rimwe. Jewe ugenda muzi ukuntu dukundanye. Je ntavyonko. guteranya umbiza nkubwira birinze bivugwa kaja mu bantu nuko atari ikintu neza witonde rero kuko woshaka kuhagwa we ntuzanya uje kuntu hametse aramucyaro uje kwishuri Je man urazi rero reka je nzomwiganiririza ndavyumva ndazi nta kintu yompisha n'ibyabaye nzovyimenya. nikubizi hajya anya araguhisha abanyamujiwe ntabuzi rindira uzobaraba Haribi. wewe wiga ibintu by'abakobwa si byawe mani Amani. ni wige Umbwira yuko nuwaheba no muheba ivyoko. sawa rero reka uzuhagwe ukundane n'imaraya nabo ya buntu bwawe ntumbaze biragusha Abantu ndabaza. sawa Abantu ndabaza ahubwo reka twikomereza agasiporo sha ivyo tubireye. reka tugende twigiye Good. Fresh. Narushawe. Waru. Mvuye cyari
bashisanze n'umaze ningi ndabimaze kwera urakunda ipiripiri yasa hama ndagusanze mbwira yo kumene kumeze urankunda keke ndagukunda sigenda kwa ndagukunda kumbura indambaye mu muti ndaje wewe nyene papiyo ntane iseri imana sinavyo bije gute urazenga ko kiyora bikabona super igana kuze super mara guhagiza ngo umwana mwiza yanga ndagukunda mugati byo mbona ibaza amakuru yose nayarose araha amakuru yaje bari barabi mu bakobwa uruwambe umukobwa mwiza tubonye mushasha ni twende mu muji ni twende vraiment si byiza umendagura cyangwa nende bashaka kunzaniranye none katuvugana kuri nta kuri ngaho kurimo pe ukuri kwa wewe ntiwambwiye ko ufite umuntu wikunda nenda bafise gute nawe ushize umpenda none jewe ntiwampakaniye kutankunda naraguhakaniye kandi nawe usanga wumvise yuko dusigaye dukundana na wa mukobwa uyu ufu mukundana n'ujya wenyine mugana ugendera uraheheta inzira yose imihanda yose bavuga papiyo mfise umukobwa muri muri singaha papiyo mu gisagara cyose wewe wenyine n'utembere umukobwa umwe dukunda umukobwa umwe wenyine uzohenda abandi wanje n'ikiga Jane ukunda umuntu yora bekamana espanye ndabimubwira byose ndabimubwira agamimenya ngiye kunshwanira muhira wasi ko ndagushwana ndiko ndabikumvisha ureka kugububesha urabimubwira basi rero nivyo namubwira rero nivyo namubwira wanyama nibo nk'abo baca bivumbura biyagize ibyaha dengene yo twarakumenye amabara yawe yagaragaye ko dance sheri ndishimira uburyo mfata ndakwishimiye cyane Yewe nabizi nako ndakwemera wewe. urazi ubuzima bwose nari mbayemo sinabwaho umuntu mwiza nkawe Nobody. wala Akoza kumshimira. bikora bien ndarota cyane ibyo ndiko ndabona nyene biriko biraba ni wowe ndiko ndabona byango ibinyene nivyo nkoreye Oya yes rirukuri. n'amasezerano yose twahanye Sheri urabizi ko ndakukunda ndagusabye basumva barira. Uri kuri ryamika ninge nubona unteranije. Soka sitagushaka. Soka sishaka no kukumva. Papi. Hana yat? Papi wabaye nibiki ibintu rimwo? Amatabi papi yo nibiki? Nibiki we wabaye iki? Nibiki wabaye kwanza bwira wabaye iki? Ibintu by'inzoga kuri inzoga reka nibisese. reka tunzoga Reka inzoga sawa muge ibintu by'amatabi wavyandukanye gute? Wagitsikizo kinyi we papi yo. Nibiki? Inzoga sawa turagura n'izindi baziki inzoga nanje ndazifana. Itabi vrema. Nana rutaya ahubwo kikatunzoga none byagenze gute sawa mbwira ufite nyabanje kweli wabaye iki papi kagago agakoba kako nzi ubukobwa mugenda ari bwisi sina ubukobwa bwinshi ni bwisi taga kubona kakugizene agakobwa reka ingi tujya mu nzu bimbwiye neza ingo mana yanje bino bintu birabaho Nizagufashe nino binini mana yanje nene Shikaho nzuga zose yukwe Oyuri Iri kandi tugashasha Nabaneza nuwa Papiyo Ya rero
Karama. Papi yongera. Ati rero ngo kagakobwa ngo kagizene. Karama. Kagizene. Ushika uyahuza inzoga nkuko kose tena n'amatara. Inzoga. N'amatara vraiment kuko ugeze tambwira nibiki. Ibiki byabaye ibi. Ibiki byabaye. Wowe uri mu shambre yanje gute? Tagare ibiki nawe. Ndakubaza uri mu shambre yanje gute? Umva ibyo wakoze ntabyo uzi. Jewe nkori. Ibyo wakoze ntabyo uzi rero. Cyamashanye bijyama kandi uko kumbyata ntabyo kumbyuka. Wakabakabaye ni wabikoze. Wabikoze nyine ubwawe. Ibyo wakoze urabizi. Shakonzi yuko hari je nahora ntakunda ishure we kutagitonda byagenze gute turazi ko tumaze isomene yose twiga Sawa pibu sindi mu by'ishuri waraheze ngogaruka gusosa ifu byagenze gute gasha ko mbona umengo uranagwaye nikashari kabaye ntoza nta makuru kwisi byagenze gute nyene uribuka mu mbona kubwira ko nashima umwe naguha ipasi urya nyene uravuga papi urya nyene byagenze gute ko nabona mwari mutagase gashahu gasharu ntiwitwengera babwo nta makuru kwisi byagenze gute nyene urabona ko nari nagiye ko nari namushima mwese mukundana ni ibintu ari amavuta nyene ndamutelefona ntanyitabe akanyirengagiza nkamusaba tubonane ngo ari mu bindi reka sha konze umuhungu atokwirengagiza ata kintu mwapfuye gikomeye yoba yakwankiye ujya muhungu konzi nawe atamutima mubi yigirira reka shangira ntashaka shawe yakwera ntiyokwanga ahubwo no bibaza wewe ujya muhungu ndaza kunza kunda nabi ntiyopfa kwanka umuntu wapi jewe rero byarambayeho rero nta nkunda ubwo rero je ndaza kuja kumuraba ndamubaze ikintu yoba ariko arakwimira umwanya ko ntibitahurize je nawe uza kuja kumubaza ndabizi ntaza no kukwishura wewe oya no mujya ntiyonyikawusha ntakabikiuja ubwo ajya ko twamana karika shani hatanya Pio, vipi? Pole sha. Ko wicurikiriye gashani iki? Ibizi byamba ko yibisi sha. Wapi ntavyo namenye kweli. Habaye iki gasha? Mujyabaye hagati yanjye n'amajyo. Rahuma. Rahuma kweli. Rahuma kweli burya nawe ntamerewe neza. Siwe wenyene utamerewe neza. Rahuma amaze nk'imisi nk'itatu atavyuka. Samani turazi kumeza abantu benshi bagumafta ngo nije ngo napyepyira mu nzigo ngo ndabifata kutariko bamye ngo nje gusana imbabazi musubire ariko bije je muri inzu mpemukira nyine ndemera mugabo nawe urakunda nawe ikibazo cyane ukunda abakobwa benshi niyo ngorane ufise nujya wamukunda ari wenyene sha twagendana nawe bari ntubizi utabeshe ntubizi none ibyacu ntabyutse wese ndakwizera kweli ni ikibazo cyansi byaranse ko nanjye ndabyikuramo umugabo yewe sinshobora kumugarukira zemera ngo ume ngwana n'iki gisho ndumva byarakomeye kweli
je ndabona ko ibintu by'urukundo rwanyu narahuma ndabona ntibizoborohera sana nciye muhira burya nje kukuraba burya niwe nayigiye kuraba vyane kurya ndamuramutse burya ncasanga ewana ntavyuka kweri ntavyuka ibintu je sinzi ibintu wamukoreye kwe amazi imisi ibiri atavyuka je nta bintu namukoreye muri makurazi ingene vyagenze je negashamwe mwese ko muri abagenzi banje ivyo bintu mwashwanye mwapfuye ni biki imagine je naragiye kumuraba nyamusi azi yari musi yasivye school Ndacana ngiye kumuraba nyene bisanzwe surprise amuteye surprise urumva man nuguruye muri chambre yiwe mbaza ati nabonye wabonye ikigawa muhungu umuntu burya ni hamwe umuntu atakwiyahura hari ibintu ubona nawe ubwenge numvise umenga burakatiza gute gasha maze nasanze baryamanye n'umugabo iyo aba yari n'umusore bari umugabo wa mutipe ngo aho hepfo kuri boutique ntawuzi itarawura Raoul ntawura Chachi boss mene igifise abana babiri hayi agucitinga ku muntu yubatse nubu ivyo bintu byaranze kumva mu mutwe ndaryama nkabibona aho ngiye hose ndabibona nuko nyene simbaraga wamuhungu ndumva n'ingorane kwe je sinanzi gukora aho mayo gukora nk'ivyo kwe je nabona mukundanye urukundo rwanyu ruzora Chapore sana kwera urukundo n'ingorane kuramye nukazurihangana gusa sinanzi gukora aho mayo gucamo nkuko pore sana kweri byoroshe na gato nawe ndi mukobwa mu buzima reka nzora wankunda oya bizotinda bikuve mani abana jere karo ndabe nceho wewe nyene nukuraba ukazura bicamwe ivyo bintu naho bikomeye n'ingorane kandi sawa poa Porije ngaha nyene ndiko ndifatira akayaga nawe kumbera rusha jereka birarenze sana none byo musi wari wafashwe n'ibiki atari sinakugenzi ya stress nyene kujya amenye warakoze kucuna byo waramfashije gusa nyene byarangiye nabi ibya mukobwa byaciye ibintu byaraheze narayibagiye sure sinini arimo akabazo kariho akabazo kameze gute nyine ko ari byo nshaka kumenya urabizi iyo utameze neza nanjye usimera neza vraiment habaye burya nasanze ndafise indi uriko kangara nibikino yote uribona uriko urazunguza umutwe nk'uko wowe uko nyene nuko urazunguza umutwe tuza gato kubera ko ibintu biguma biba kuri jewe sijya mbere bikubayeho oyaye siko mvuze ibibazo vyanje ntivyigira bihagarara ejo ngo muri famille havye umuntu w'ibikini mukobwa yabona ibyo yabaye hama nawe nguraba nenzi kuje none ko utaretse kubikora none ubizi byabaye nari niborerewe bigenda kujya ariko rero wiborerewe nushaka kuvuga n'iryo jambo wiborerewe tuza basi ndakwega ingene tubigira babizi rero kusanzwe bikundira na gari gadi wanje mana yanje zonita oya urabizi nyene nerere yadushikiye twese kandi nanje siniteguye kuba papa kwera imwe misi ureka rero ndakwega ingene tubigenze gute utabonshora bavoma usanzwe gadi mukunda kandi nawe ndazi nubwo ujya mu tipe afise umutima mwiza nta kuntu na kumwe naho murabajama yowe asanzwe atanakwimva mu birenze ariko ndazi ugiye ukamubwira yuko ufise inda yiwe ntiyokuyakana uryama inda yiwanje ishira kuri sheri wanje gani navuze nyene nuko nyene niyerere yarabaye none je siniteguye nagatuko udaherutse kubikora uyaranje uramusigurira ati basi wewe ndazi afise umutima w'impuhwe azokumva please harimo urukundo cyangwa uriko uranyikura wasi ko kwikura ariko muga nanje n'imisi siniteguye nagati nawe ntiyabimenya ndusha nimba uwandi
ntabyo azomenya mbe yo bimenya gute musanzwe muryamana barabizi ariko dore kuryamana kera mara yanje we ibintu kabisa sindabibona neza gusa ndabizi neza gadi arankunda ndabimubwiye ntiyonyihakana sivyo nyene ndiko ndakubwira gerageza okay ntaco reka nzobijemo ndabe sawa nuko nyine none bizoshe kugenda gute je nawe rero kinyi numva no mu rukundo rwanyu sinzosubira no kwinjirira numva ico washaka wararose oya isuko byumva none wumva vyogenda wamaze kumubwira ko ndariwe wumva je nogaruka gute nyine niko bimeze ubuzima budutwara ko tudashaka mugani nawe urarenze kabisa utumye mpamukira gadi nongenda muteka ibaze nk'umwana cyavuka badasi asa nawe nje ndavyitwara mu gute uribaze nk'iyo rero kare untayemo vrema inkorere nta gusavye bawe nubwo umunsi ndeka gutwara muri chambre kamana ariko mbaye iki gadi none kuri kuma wiburisha je simbura urabura vraiment ikintu umwanya kugira yenda kuronka ni n'iceri siva kuki je simbura ahubwo nuko ndondeye ndazibona nkabi byoroshe oya ndagira ifuno nko kurondera nkaguhiga nkakubura guma wizimbisha ubura ni kubera none kwanza aho uri kurandondera iki nari ndakurondera iki nenda muri ibintu ndakubwira bo ivyo mbwira mbengo ntifashe ku buryo burondera nkuko ndondera namakuru fisi amakuru wigirira ahubwo nibikirera wigira ngo ndetse wanje kufise ngo ngufise umukobwa ngagukunda ushaka kubura kora mu mutwe aho ruhaje ndakwemeye gose ndafise uwo tuvyumva kumwe ndondera nkamwiha urumva ufise ngingugirana je ndafise uwo kura mu mutwe ngara kura mu mutwe mubikirera ubu ndagufisa aha kumba n'ubunyene gusindike pine wenyene aha iyo mwana wiwawe umuki umwana wiwawe umwana yego reka gushaka gofi nata sinate gute fisi ndayi wawe nakutavyumva fisi ndayi wawe none nyanda yagiye gute mu muhebuye yaje guturuma hetwa ko wenda kuzi uri umugabo ngahanya mu muji wigira byose ushatse nimba hetwa ryama nico twajyama nkaduzi ndavyara nimwe kabiri gatatu kana gatanu si nyinshi naduzi kanakubwira naduzi haracekeze twiki kanakubwira igihe twabikoze ni cyakira cyane oya ni cyakira ni byarabaye inda iriyo kandi ni gwawe uyu munsi uraje reka ibintu bihakera cyane reka byemere nibyo reka umenye ko ufisemo inda yiwawe wakoga ko gusha ukora mu mutwe ukibagire kuko ubuye ndumu nk'umugore wiwawe mbe imaze ameza ngaho inda yawe none gasha uzompungira naho uzonyanka umwana wanje uzomukunda rero gumumbwira ngo ibyinda iyo ndi imaze ameza ngaho none igihe duheruka kubonana ntacutse umviriza je ndahazi amezi aheze ndayazi werinde tuzobirazo control nsanze ari gwanje je umwana nzomwemera urumva gwanye nanje ari gwanje nta ngorane ni gwawe reka turindire nta kibazo ni gwawe nta kibazo yego wari wantaye mimisi tena urangyohera buri kengo urankumbuye none wazana reka gukumbura gute nagukumbuye sana bidasanzwe so urazi impamvu nagutumye kuri uyu munsi nshaka kugira tuganire kuri cya kibazo twari ko turiga wa munsi cyo gushira mwana kuri gadi ikibazo hari ukuntu nasanze ko bari ubwa burenze bwa mbere bubaho sinshobora
sinobaho ntuje nakoze ikintu nk'icyo narabyiyumviye ko iyo wambwiye umwana yovuka dusa byogenda gute sanga ni ikintu nyine kitarakorwa n'umuntu n'umwe umva rero kuba byarabaye ego nikosa kandi ndanagusaba imbabazi ni ibintu byabaye ndazi nawe ntiwari wabyiteguye kandi nanjye sinari nabyiteguye ariko umwana wacu ntiyoca bigwamo reka nemere niyemeze uwo muhari nyine ngende muri famiye ndabivuge kimwe wowe nagira nshaka kumusaba genda gusabe uzoba uhari dimanche yatwisigurire grand frere amidabira ukuntu nyine yobishikanira muri famiye kuko ndabona nta kintu norenza bisigura ko garde wanje ndamuhombye mureki muha amahoro nawe urumva ni ukumushyira ku muzigo kandi nta rukundo rwoba rurimo ngaho turakundana rega garde n'ibyo byo gukundana je ndabizi ko gadi nawe afise ubundi yikundira si umugenzi wanje none ntitwamana turaganira je ibintu byose nuko nuberi wowe wampinga ibintu byose ndakubwira umwana ushaka kubyibona nubwo ugira gute ukamenga umwereka ko umukunda gadi arafise umuntu bakundana ivyo bintu nivyo mugani gadi disi ndamukunda mugani kubera umwana wanje kweli. Okay, sawa nta kibazo. Hama uvuze ngo grand frère wawe tuzomubwira dimanche. Tumubwire. Nibyose ega n'imyaka muri famille bimenyekana. Numva vyogenda gute muri famille. Umwana kwazoza muri famille bisaba ko biba bizwi. Shaka tumenyesha hakiri kare. Nene sipari wazakazovyakira gute? Kandi bimaze kumenyekana gada cyabimenya hakiri kare. Nisi shaka terabimenya ubunyene. Ntubizi mwe nakubwiye muha amahoro gadi muha amahoro nawe. Nkuzo mbona gutega amahoro. Urukundo rwiye. Ndagowe mana ya. Rero grafere gicyari cyatumye umunsi nifuza yuko twicara tukaganira. Bisi ikintu kinkomeye kwe ikintu kimeze nyabaki. Ikibazo rero cyabaye ikibazo kinkomereye sana nyine sinumva n'amajambo nobivugamo ariko byarashitse yakora ikosa nyine sanga amuteye inda. Uvuze ngo gira iki? Byarashitse nsanga nateye inda kure. Inda uyiterana? Icyo gituma wari hano. Wabonye ngomba nkwege. Nakubwira witware neza mu kamengo ntiwumva. Ubu izo ngeso mbi ibyo nibyo wadukanye. Nzeho nzobisigura ngwiki. Muhera nzovuga ngwiki. Cyari mu babanye kuduteranije n'ababanye nzobisigura ngwiki. Wowe afise ubushobozi webwo kuzomufasha. Cyo gituma nasaba imbabazi. Ibyo umva byumvikana byo. Urabizi nta wundi muntu ufise no bibwira ni wewe warandize kuva kera urantunze n'ubu nta wundi muntu mbona no bibwira nicyo cyo ni kibazo gikomeye. Mwabwe atitekereza cyangwa nuko n'umuntu yagwaye wisanzura muri byose. Ndagusabye abari wewe wumvifashamo nta wundi muntu imbere n'inyuma afise no bibwira. Urabizi kuva kera niwe wamingwanako. Kandi agushimira ibyo maze kungezako. Ndagusabye mfashe no mwiki kibazo no muri famille sinumva ikongere no bivuga. Bari wo bimfashamo. Ya friend biragoye. Muga ntacu. Reka nzogerageza ndabisigure buke ndabe ko muvyemye. Mugabo namwe manze mwitware buke n'umuco mubishira hejuru. Anje nzora muga ndazi bizogenda neza mugazogisigura buke.